untabare n'ukuri je singira aho nshikira nja mugasha amahera y'abandi naho niwanyizigiye arandihira tuvugana ko nzomuriha ngezino abana 8 nta cefa ca ruguru mfise ndiko ndabagaburira muntabare mumfashe nasavye imfashanyo mumfashe ndiko nsubizwa mu Burundi mfise amadeni menshi uwandihiye singira amahera yo kumuriha abana 8 nasize mu Burundi ubu bucanurizwa indege umushahara w'ukwezi kwa kabiri barawunyimye ngo nanditse ku meza inshuti zanje iyo mvuze yuko bano bashiki bacu bahohoterwa muri Arabia Saudite aba barungikayo nibo rimwe mwambwira ngo nabo hari igihe usanga bagize amakosa ibisinda bihakana mugabo shaka amazi ndabasangiza iyi nkuru mwumve uyu murundikazi ukuntu ahohotewe mugabo inama iriho niyagera ku kibuga c'indege aze yankigusinya mahoro nyakubahwa muraho nanje ndashima nanje ndumupfasoni wo mu Burundi ndi hano muri Arabia nagize ikibazo narashikiye mu nzu ya mbere iyo nzu ya mbere narahagiriye ikibazo amaze kuhagirira ikibazo ukwezi kwa mbere narakoze ndakwiza ukwezi kwa mbere ndakurenza ko imisi 13 hama niho navuga ati jewe nibampa umushahara muhira abana barashonje jewe mfise abana 8 hama maze kwaka umushahara ntibashimye kuwumpa ahubwo baciye bandikira uwandungitse wo mu kigo cyo mu Burundi nawe acarantelefona acambwira ngo vuga umuntu ngo barungikira amahera yawe ndavuga ati manje murindire ndamurondere hama aca hakumbarira jewe yaciye yandikira uwandihiye ati urya mugore warihiye niwo ndiyo ndayifise ati afise amakosa yakoze kwanabuja aguma avyimvye ngo ntavuga ngo kandi kwanabuja ngo twavuze ko ari umuyisilamu ngo mugabo agenda avuga ko ari umugatolika jewe ivyo ntavyo nabwiye ba mabuja eka kimwe gusa ba mabuja batelefonye baciye batangura kundega ibirego maze kwishuza uwo mushahara niho ibirego byaciye bitangura icuka kibi kica kiheraho bitangura kuza barandega ko nugurura imiryango hanyuma jewe imiryango kuyugurura nabandiko ndakora isuku nkaca rero nugurura umuryango usohoka mwibaraza naranabifotoye ndabibereka bo mu Burundi ati none ngaha nohakora gute nohakoropa gute hano hantu nohakora gute ntahuguruye ngo yuzugurura ndavuga ati none ko bace bavuga ko nugurura imiryango nkaza guhagarara hanze je hanze sishobora kuza guhagararayo sindanahugurura ngo nje hanze naha nyene mu mabaraza jewe nkora nabo baravuga ati uzokugurura ukore ndavuga ati kandi birego bica biguma biziyo amaje narababariye ikibazo cyuko batangaburira maze 3 ntajya ico kibazo ntacyo babivuzeko ndababwira ikibazo c'ibintu bantega bampaye n'amazi avuye muri frigo irimo inyama zaboze ndabivuga ico kibazo ntacyo babivuze ko n'amaudio mbere bace bayafuta mugabo bose amurungikiye mabuja amurungikiye audio bakaca antokira kuri telefone numva harageze igiherero emwe ndaruha gose ndabura amahoro arambwira ati wewe uguma uvyimvye ngo ntuvuga ngo uguma uvyimvye jewe ndamubwira ati none ko afise abahungu gusa mukaba muzi yuko kuvugana n'umwana w'umuhungu wino muri Arabi ari bibi jewe noza kuvugana n'abana biwe b'abahungu burya ntimwumva ko ari kararondera ugwitwazo ko kugira ngo anyagirize ibintu anyirukane burya ico gihe naranditse inimero deja nyene wo mu kigo ambwenda mwandikira inimero ndavuga zizi nimero sinzi kwandika inimero muri telefone kuko telefone jewe ntayo nzi za nimero ndazimwandikira ndazandika ku meza yo mu gikoni gusa zibonekana kari nini kubera ari ku telefone nahandi ni gatoya yari imeza nyene yo mu gikoni yaheze bari bamaze no kuyiguza iyindi mugabo rero kubera ko ico cyuka kibi cyari gihari
baciye bavuga ko nanditse nimero ku meza, burya izo nimero zarankoze barazifotora no kuri ofisi, jewe ndasaba imbabazi ibyo utihwe. Hakaba hariho uruntu bari bazanye narufotoye ndarufise bakarutereka imbere y'umuryango waho ndyama. Burya jewe nkarubafotorera nkarubereka ati je nukura umutima watumvye, baguma bazana ibintu aho ndyama, ndaba je nukuri numva narushe muraba ikintu jewe mwomfasha. Ahubwo baca bavuga ko jewe ari jewe ndi mubi. Burya rero mu nyuma hashize iminsi ngahe niho naza numva ngo haguruka tugende kuri ofisi. Ndatelefona abo mu Burundi cije baranjanye kuri ofisi, baca bambwira ngo ugume bavuzamwo induru. Ndavuga ati none gabasha ko baguma baryamye ati iyo nduru no bavuzamwo baryamye n'induru nyabakije ko nguma ku kazi je nguma nkora. Burya dushitse ngaho baca bavuga ngo sinakorofye muri toilette. Ndavuga ati je ndahakoropa 2 ku munsi. Baca bavuga ngo nze ndasasa zirya mpuzu basengerako ndazitora ndazimesa nongera ndazisubiza hajya aho basengera. Ndavuga ati je ibyo nzobikora. Burya ndasubirayo mu nyuma baca bongera babona izindi nimero ku kabati, ubu nimero bukeya. Ubwo binimero sije nari nabwanditse. Ndavuga ati none jewe ni rya mbere ngaha nije ndi umukozi naje ngaha. Jewe bakibona izo nimero baciye bampa bike ndafise ikaye, baciye bampa n'amategeko yuko ni telefone nzohora ndayitora bayimpaye, na wifi ndayitora bayimpaye. Narakora hageze mwijoro niho bampa ka wifi bagaca banyereka aho nicara. Mugabo barandendereje ku rugero rwaho nsubizwa kandi kuri ofisi. Burya maze kusubizwa kuri ofisi baca bavuga ko nivye ifoto na pampers yo kwambika umwana. Shitse ngaha kuri ofisi barabisofye barabimburamwo nsofye no ku mubosi nyene barasopa, tugeze ngaha barabisopa barabibura. Burya rero bose wo mu Burundi aravuga ati wewe ugomba usubizwe ku kazi. Ndavuga ati burya nararindiriye ko nsubira ku kazi wapi. Aha kuri ofisi ndahamaze ukwezi kurenga, mbere hageze aho bavuga ko nuka. Kuwo mubosi wa mbere yavuga ko nuka, ngo ndanuka. Naragiye mu nzu ngo ndanuka mu nzu ngiye gukora isuku muri ofisi gace banyirukana ngo ndanuka. Jewe rero nagiye numva ko bandihiye itike yo gutaha. Mugabo rero jewe gutaha sindabigaye, ndazi ko mfise umuntu yandihiye. Jewe yandihiye wewe naramuhaye ingwate, maze kumuha ingwate ninashika mu Burundi tuzovugana. Sinakoze nimba tuzoharura nimba nzomuha yose nzomuha iyo ngwate kuko je nazino nkenye. Rero ikibazo mfise nshaka ko mfasha muvyeyi wanje papa wanje, ndumva ko hariya ku ma office yo mu Burundi ngo tuza dusinye miliyoni 12. Jewe rero sinzi ko izo miliyoni 12 jewe ahantu noshobora kuzikura ntakoze. Naho noshobora kuzikura izo miliyoni jewe ntakoze, kuko bambariye ati nkishika mu Burundi ku kibuga c'indege bazoba bantoye banjanya kuri office nze gusinyira izo miliyoni nange ico nzoziri hamwe. Je mfise abana 8. Abo bana 8 nta cefo cya ruguru n'ukuri dufise. No gushika ino mu gihugu nuwo yandihiye ndamuha ingwate agaparasera mbako. Jewe rero nagomba ufashe kwizo kwayo mahera, kuko jewe nagiye mu kigo narihiwe amahera. Sinza yo yandi rero yo muri office nzori izo miliyoni ahantu je nzozikura ntazo mfise. Nukuri ndi ntaho nikora. Babona ko izo miliyoni noziriha nibandeke nkore bampegira akazi nkore. Nayo ubundi bwo jewe ntazo noronka izo miliyoni. Ndi ntaho nikora n'abana ntibiga. Mwabo bana bose 8 nta mwana numwe mfise yiga. Nta mwana numwe mfise yiga. Nije nikoreye urugo ndumwe. Nagomba rero je mumfashe izo miliyoni nzoza gusinyira kuri airport. Jewe nta mahera noronka, ntayo mfise. Naho no yakura.
iyo ngiriza miliyoni 12 sinari kwirirwa ndazino ntabarumfashe ntaho noyakura n'ukuri babona bandonderera nkore je n'ukuri ninashika mu Burundi iyo ngwate y'uwo muntu nzoheza tuvugane nimba azompunguza naho nyene yaciye amfata kuko abona ndi ntawe nikora nyene ndagakene navuga uti ninashikayo je nzoriha nzokora ndihe mugabo iciye vyanka ko nkora aho ngendanuka je ndoga nukuri yandihiye miliyoni n'inusu umugabo yavuze ko nzomuriha miliyoni 5 ninakora mugabo sinakoze kumbure wewe hari igihe ubuntu bw'Imana buzomubamwo akangirira ikigongo rero nagomba mumfashe nukuri muntabare izo miliyoni ntaho nozikura gutaha koko namaze kumva ko ngira ntahe ego nagomba mfashe mfashe untabare nukuri je singira aho nshikira canja mugasha amahera y'abandi naho niwanyizigiye arandihira tuvugana ko nzomuriha ngezino abana 8 nta cefo ca ruguru mfise ndiko ndabagaburira muntabare mumfashe jewe nasavye imfashanyo mumfashe ndiko nsubizwa mu Burundi mfise amadeni menshi uwandihiye singira amahera yo kumuriha abana 8 nasize mu Burundi ubu bucanurizwa indege umushahara w'ukwezi kwa kabiri barawunyimye ngo nanditse ku meza nagomba no kuri mumfashe muntabare mumfashe jewe nshaka gukora kugira ngo nishure amadeni y'abandi naje nje gukora iyo meza nanditseko yari yaraheze yari imeza bari batandukanije n'iyindi bagira bagende guta muri Zibara mugabo kubera babonye ko utwo tunimero bace bankata umushahara wose rero ko bankase umushahara wose bace banzana no kuri office banyagiriza ibyo nabibye barabinsopa muri office barabibura mugabo kugera uwo mwanya nakatiwe itike yo gutaha singira aho nshikira kandi n'umushahara wa mbere umushahara wa mbere wanahembwa uwo mushahara ugira kabiri bampaye n'ikibada bavuze ngo narononye nandika ku meza nta n'ikibada nzaba ngiye mu Burundi mfise no gushika iyo mba ku musenyi mvuye kuri airport nta n'icumi rimwe nzaba ngiye afise ariko nta kibazo kuyatora kuyatwara mugabo jewe gusa mfise ubwoba bw'izo miliyoni abana 8 nasize mu Burundi ubu bucanurizwa indege umushahara w'ukwezi kwa kabiri barawunyimye ngo nanditse ku meza inshuti zanje iyo mvuze yuko bano bashiki bacu bahohoterwa muri Arabia Saudite aba barungikayo nibo rimwe mwabwira ngo nabo hari igihe usanga bagize amakosa bisira bya kane mugabo bakamanza basangiza inkuru mwumve uyu murondikazi ukuntu ahohotewe mugabo inama iriho niyagira ku kibuga c'indege aze gusinya amahoro nyakubahwa naho kandi ndashira ntabare n'ukuri je singira aho nshikira canja mugasha amahera y'abandi singira ntabare n'ukuri je singira aho nshikira mu byo nakoze rero hariho kumuha video maze iminsi ndabaha ya wa murundikazi yagarukira ku kibuga c'indege akanka gusinya bari bamutanye ku nguvu ndamwigisha ukuntu babigenza zamurara video zanje zose hari igihe usanga nk'ubu yamaca ku rubuga rwanje mugabo iyo video ntayirabe kandi yanayigezeko ndashima abantu bamatanga intahe bavuga bati video zawe twarazikuyemo ubwenge ari wavuze mu minsi yeze tugenda narinda habaye ku kazi ka aho naba kubera kumviriza inyigisho zawe zamuratana intahe namwe muze muvuga ukuntu mubayeho ngaho muri ukuntu mwahinduye abo bantu mubana murungika audio video ndabapostinge ndabagena n'abastari muvuga ukuntu byagenze guhindura abo barabu ukuntu ibi ni ibintu bituma umuntu wese akurikiranye kino kiganiro kimufasha
ze murazana ndabatangira ubutumwa uvuga ati jewe nkihashika vyari bimeze uku nagiye ndakora uku nagiye ndakora uku nyene muze murafashanya. Okay, nivyo je naciye ndamuhereza video ijanye n'ingorane afise, imwereka ukuntu yagiye ku kibuga c'indege azihagararako akanka gusinya kugira ngo ntatahukanwe ku nguvu. Ibisigaye ubu ntaco tuba tugikora kirenze mu gihe inabuja amaze gufata ingingo nk'izi. Ikigo camurungitse co muri Saudiya dushobora kugikontakita mugabo ubu biragoye gose. Aha batwaye aho nyene wewe yigwanira kuko iyo ikigo cyakurungitse kitagufashije icakwakiriye ntikigufashe nyokobuja yaguhevye yavuze ko atagukeneye, hariho n'uwanka akavuga ati sinkeneye ko aguma muri Saudiya nkeneye atahe. Uwo rero biragoye gose. Hano uvuga ati je sinamukeneye nagenda akamanuka muri ofisi gusa, aho uraronka iyindi nzu. Nuvuga ati sinkeneye ko azogaruka muri Saudiya imyaka iyi nini, aho utoroka. Udatorose naho ugaca umenya ukundi kuntu bigenza. Kwanka gusinya ni ikintu kimwe ca mbere.